bavukanyi muryango w'abimana bakunze mwese ba Radio Maria Burundi imusangwa amahoro ya Kristo muzima yatsinze urupfu mu kwizura mu bapfuye. Iyo ntsinzi niyo tubandanya twigina tukaba batanu mu kiringo ca Pasika. Kaze rero dusangire kumviriza no kuzirikana ijambo ry'Imana uko turisanga mu bisomwa byategekanirijwe uyu munsi. Mu gisomwa ca mbere turaza kumva ngene Sawuli yahuye buhure na Yesu aramuhindura amuha ubutumwa bw'ukuja kumenyesha inkuru nziza mu bapagani kandi yahora ahama ba Kristo. Ndi Paulo tuzi mu nyigisho zitari nke. Mu nkuru nziza naho Yesu Kristo arabandanya ashimangira ko ari we mukate w'ubuzima, ko ugomba kugira ubuzima arya umubiri akanywa n'amaraso yiwe. Ivyo bisomwa tubisanga hano hakurikira. Igisomwa ca mbere tugikura mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa kigabane c'icenda kuva ku karongo ka mbere gushika ku ka 20. Turazirikana izaburi y'116. Inkuru nziza y'umunsi nayo ni inkuru nziza ko yashikirijwe na Yohani Mweranda mu kigabane ca 6 kuva ku murongo wa 52 gushika ku wa 59. Kaze twumvirize ry'umukama yagira biwe. Ivyo dusoma mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa. Muri irya misi Sawuli yahora ahama abigishwa b'umukama abifuriza urupfu, agenda ku musaserdoti mukuru amwaka makete ngo ashobore kuja mu masinagoga y'i Damasi kugira ngo niyabona abantu bakurikira inzira ya Yesu, abagabo n'abagore, abafate abajani Yerusalemu baboshwe. Ageze mu nzira ari mu gushika i Damasi, buno nyene umuco uvuye mu ijuru uramuhwikira, agwa hasi yumva ijwi rimubarira riti, Sawuli, Sawuli, umpamira iki? Arishura ati, urindega mukama? Umukama ati, ndi Yesu uri kurahama, va hasi ugende mu gisagara, niho bazokubwira ico ubwirizwa gukora. Abantu bari bamuherekeje baca barahagarara, ubwoba bwabatekeye, batamariwe kuko bumva ijwi ata muntu babona. Sawuli ava hasi, ariko naho yakanura ntaco yabona. Bamufata ukuboko bamujana i Damasi, amaraho 3 atacabona, atacanywa, atacarya. Ico gihe i Damasi hariho umwigishwa yitwa Ananiya. Umukama aramubonekera amubwira ati, va hasi ugende kwibarabara rigororotse urondere mu nzu ya Yuda umuntu yitwa Sawuli w'Itarsi ariko arasenga. Kandi Sawuli abona mu ndoto umuntu yitwa Ananiya yinjira akamugaranzurira ko iminwe ngo abone. Ananiya arishura ati, mukama, numvise bavuga ko uyo muntu yagiriye nabi abatagatifu bawe i Yerusalemu, kandi ngaha afise ubukuru yahawe n'abakuru b'abasaserdoti ngo abohe abasenga bose. Umukama nawe ati, nugende kuko uyo muntu ari ntumwa nitoreye ngo imenyeshe izina ryanje abanyamahanga, abami n'abana b'Isirayeli, kandi nzomwereka amagorwa azobona kubera izina ryanje. Ananiya aragenda, ashitse mu nzu aragaranzurira iminwe kuri Sawuli avuga ati, Sawuli mwene wacu, umukama Yesu umwe yakubonekera mu nzira aho waza yandungitse ngo ubone kandi uhabwe mutima mutagatifu. Buno nyene homoro kutuntu ku maso yiwe acarabona, ava hasi, amaze kurya arakomera. Sawuli amara imisi hamwe n'abigishwa bari Damasi, acatangura kwigisha ivya Yesu ko ari we mwana w'Imana. Iryo ni ijambo ry'Imana. Kw'irisi yose mushikiriza inkuru nziza ikiremwa cose. Kw'irisi yose mushikiriza inkuru nziza ikiremwa cose. Ntara zose nimuninahaza umukama, bihugu vyose nimumushemeze, kuko ubuntu bwiwe bwabaye akayazwe mu bantu, none naryo iteka ryiwe yamaho imyaka yose. Kw'irisi yose mushikiriza inkuru nziza ikiremwa cose. Ijambo ry'Imana dusoma mu nkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko yashikirijwe na Yohani Mweranda. Abayahudi baja mu guharira bavuga bati,
washobora te kuduha umubiri wiwe ngo tuwurye. Yesu arababwira rero ati nukuri no kurinda bibabwiye mutari umubiri w'umwana w'umuntu munywe n'amaraso yiwe nta buzima muzogira muri mwebwe. Urya umubiri wanje akanywa n'amaraso yanje afise ubuzima budahera, kandi jewe nzomuzura ku munsi w'imperuka. Nanone umubiri wanje ni imfungurwa y'ukuri, amaraso yanje nayo ni inyobwa y'ukuri. Urya umubiri wanje akanywa n'amaraso yanje aba muri jewe nanje nkaba muri we. Nk'uko data yantumye ari muzima nanje nkaba muzima ku bwa data, niko n'umfungura aba muzima ku bwanje. Uwo rero niwo mukate wavuye mu ijuru, nkaje nk'umwe sokuru barya agapfa. Urya uwo mukate azobaho imyaka yose. Ivyo Yesu yabivuze yigishiriza mu sinagoga i Kafarnahumi. Twakire tuzigame iryazwe na Kristo. Bavukanyi bakundwa b'Imana, kuko tumaze iminsi tubizirikana izuka rya Yesu Kristo ryazanye ihinduka ry'ibintu byinshi mu buzima bw'abantu. Twarumvise ko ryatumye babatumwa biwe baronka inkomezi z'ukwemera, baraheza bafasha ko bashingira intaye Yesu Kristo badatinya naho uruhamo rutaborohereza. Eka mbere kubera intahe yabo abantu batari bake baremeye Imana no kuronka ibatisimu no gukomezwa muri mutima mweranda. Gutyo nabo nyene barashobora gushingira intahe ico bemera naho ibihe bitari vyoroshe na gato. Basokuru bati uhagarikiwe n'ingwe aravoma, kandi ngo agati gateretse n'Imana ntigahenurwa n'umuyaga. Mu bakoreshwa mu guhama ba Kristo harimo Sawuli twumvise mu gisoma ca mbere. Ico gikorwa yari akibangutsemwo cane nk'uko twavyumvise. Twovuga ngo yasi atambaye muri ako gatotezo kagirirwa ba Kristo, ari naco catumye umutama Ananiya yaratumwe n'Imana ngo aje kumwubikako ibiganza intumwa y'Imana. Nico catumye uwo mutama abanza kwizizanya imitima agira ubwoba imbere y'uko Imana imuhishurira umugambi wayo wo guhindura Sawuli no kumugira umutumwa wayo, kuko umwete n'inguvu yakoresha mu bikorwa bigayitse Imana yashaka ko abikoresha mu kumenyesha inkuru nziza. Twavyumvise mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa mu kigabane c'9 akarongo ka 13 gushika ka 16. Bavukanyi, burya Imana ikura kure, kandi imigambi yayo ntishoka itahurwa n'abantu. Ari naco gituma twokwamana umutima w'ubwitonzi mu kugira icyo tuvuze ku bihe no ku bantu, ahubwo kandi mbere tukagira umwizero mu buzima, kuko Imana iruta ingabo. Ku nzira igana i Damasi mu gihe yari ku murimo wiwe ugayitse uwo turubika ba Kristo, ahagarariye ivyiyumviro by'abakuru biwe, abahereza nk'uko abakuru, Sawuli yarahuye na Yesu, aramucakamira, aramwihishurira, aramuhindura, aramugira umutumwa w'inkuru nziza mu banyamahanga. Mbere aboneraho kumutuma kumushingira intahe imbere y'abakristu, kandi yarabageramiye mu minsi itari iheze myinshi. Sinodeha kuvuga ntatekereza nti gira umwizero, naho ibihe wowe urimwo bitoba vyoroshe, nta kinanira Imana izobikora idatevye igihe cayo kigeze. Ego cyane uguhura n'Imana nibwo buzima, ukwibera mu mukama nibwo buzima, kandi ni nawo muhora w'ubuzima budahera. Bavukanyi, ngaha mbere aho dushobora gutahurira
imvugo twumvise Yesu akoresha mu nkuru nziza naho aba mu gihe ciwe batayitahura, mbere na twebwe n'ibyo tworohera, mbere benshi babigirana ubugaba kuko batashaka ibibasaba umwanya wo kwiyumvira no kuzirikana ngo baronke umuco w'ubuzima. Bene iyo myifato mbere irafitaniye isano n'iy'abubu, womengo nta mwanya bagira ngo bazirikane ku buzima bamurikiwe n'ubutumwa Imana icisha muri Ekleziya. Bamwe mbere ntibatinya kuvuga ko inyigisho zitangwa na Ekleziya ngo ziruhisha zigatesha umwanya, abandi ngo ntizigikwiye, ntizigihuye n'ibihe tugezemwo, ngo mama ngo zizubahiriza umwidegenzi wa kiremwamuntu. Ushaka kuba umuntu w'iteka n'ingingo yemera guhanurwa, kuko uguhanuye ntaba agusuzuguye namba, aba ahubwo agukunda. Kugira ngo umuntu agire ubuzima butunganutse akenera ifungurwa nziza y'umutima n'iy'umubiri, ataringa n'inyobwa bimara mu muntu umwanya urume rumara. Nico gituma Yesu atwereka iyo mfungurwa n'iyo nyobwa by'ukuri bitanga ubuzima nyabwo. N'umubiri wiwe n'amaraso yiwe twama turonka muri Ukaristiya nyeranda, duhimbarizana ntaryo mu nkuka nyeranda ya misa. Igihe cyose rero dusangira nituzirikane ico dukora, tubanze kubyitegurira mu kwicyorora, mu kwiyuhagira ku mutima, kuko dusangira ku buzima bw'Imana nyene. Gutyo rero tuba twakiriye Imana muri twebwe, tugahura buhure nayo kugira ngo tugire ubuzima buhindutse nka burya bwa Sawuli bumota ubweranda. Mukama dushoboze kukubaha muri Ukaristiya nyeranda, maze tukwakire dushaka guhinduka, turangwe n'urukundo muri byose na hose. Bikira Mariya mugabekazi w'amahoro, dusabire. Amen.